ni ubuntu yagiriwe. Ikintu kimwe supe yakora kikambangamira kandi n'ubu agikora kikambangamira. Yego. Ni kimwe. Yego. Nuko hari igihe tugiye kuryama nshaka kumutera inkuru. Ego. Wowe ugashaka kumutera inkuru. Iwe nawe agakenera kuryama. Nkazo nsanga ariko aragona. Ico kintu twamye tugira. Supe nawe dushaka kumuha. N'ubu turashaka. kandi ico nico kimbanga carambangamiye kuva kera. Supe niyumve. Ndamubare. Ahinduke kuri ico kintu. Supe nawe turashaka kukumva. Kandi nari naramubwiye yuko iki kintu nzokibwira n'abantu bakakimenya. None rero urakivuze akwiye guhinduka. Ahinduke kabisa. Supe ngawe fata mikrofone utubwire kuri ico kintu. Ico kintu nico. None urabivuga. Oyongeragira itiro rike. Twahuje ibintu byose tunyuranye imyanya yo gusinzira. Ico nico gusa mutandukaniyeho. Hari igihe ndamwitegereza ariko aratera inkuru nkamuraba mu maso nkabona we ntatiragira. Nukuvuga ngo kugira ngo ico kintu muzogishobore Supe. Nuko uzoza uryama ku murango. Naho yoryama ku murango. Noneho ninjoro ukareba ko ugeze ya masaha agatera inkuru akaziheza. Nararimwe yemera ko ndateheza nararimwe. Ngahe Supe nawe natubwire ico byamubangamiye ico kintu. Ikintu jewe mbangamirwa no kubungana utabagira itiro tugiye kuryama. Akumenga rose umwanya urumva inkuru zose atanteye hakiri kare. Azizana mwijoro. Akaca azinjira hageze kuturyama. Sinzi ukuntu bizokunda kugira. Ngahe nawe gira ico umubwiye ahindure gute. Agabanya inkuru. Gusa nawe hageze kwikangura kare. Kumubyura. Kuzana amazi. Nukuvuga ngo umwe agoye uwundi kudategera inkuru ziwe bagiye kuryama. N'uwundi nawe aragoranye mu kuzuka barinda kuzutsa. Urwo rubanza. Shalom bakunzi bacu inshuti turabasuje cyane aho muherereye hose tubifuriza amahoro y'Imana ngo aganze mu mitima yanyu aganze imibiri yanyu amerewe neza. Turabifuriza gukomeza kumererwa neza n'abafite ibibazo nabo turabasabira ku Mana kugira ngo Imana ibibuke ibagirire neza ibatabare. Rero twagarutse turi kumwe n'abatumirwa bacu babiri kandi ku giti canje nje ndabakunda cyane. Ndazi ko namwe muri buze mumeze neza ndabaramukije cyane. Mumerewe gute? Umuntu afite mikrofone adusubize. Tumeze neza cyane. Murakomeye. Ndabona mukeye ku mubiri nibaze ko no ku mutima ariko bimeze. Yego. Turakeye no mu mitima. Abarundi nibo bazaca umugani ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ukuntu mukeye vrema biragaragaza ko no mu mutima wanyu hakeye. Esperance umeze neza? Meze neza cyane. Ndakubona vrema urakeye urasa neza. Agafreshere ka Yesu kafashe. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero mbere yuko dutangira reka nsabe Helen adufashe adushire mu biganza by'Imana kabiri.
reka dusenga Imana. Turaguhaye icubahiro Mana yacu, turagushimiye ukuntu wabanye natwe kuva ugica gushikisa hano uwo munota. Twabonye kugira neza kwawe, twabonye neza yawe, urukundo rwawe nirwo rwakomeje kuganza ku buzima bwacu, kandi ubwo twabonye ruganza ku bacu, ku byacu, nukuri tubiguhereye icubahiro Mana. None turagushimiye n'iki kibanza turimwo, turagushimiye no kubw'iki kiganiro tugiye gutanga. Urakomeza ubane natwe, ube hagati yacu, kandi umuntu wese azocumva kizogira ico kimufashije, azogira havuye n'ahandi ageze. Ubane natwe, ubane na buri muntu wese ariko aratwumviriza, n'uzotwumva nawe azakomeze kumva ubwiza bwawe. Urakomeza kunezereza imitima yacu n'ubugingo bwacu, muri byose dukomeze kukubona nk'Imana, ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisabye. Urakoze cane, Imana ikuduhera umugisha. Urasenga uravuga ngo Imana ikomeze itunezereze. Iki kiganiro ko ndabona kiza kuba ciza cane, ni nkaho nazaruga ziza kukivugirwamo, kuko ni ikiganiro gikomeye cane. Rero ndabakiriye cane ngo mwiyumve. Aha ni hahandi kuri SPC ba official, nibaze ko mwese mumaze kuhagera, yaba ari uwo ndi kubona iburyo n'uwo ndi kubona ibumoso, mwese twarakoranye ibiganiro. Ko ndanga kubavuga kuko hariho abantu bashasha baje bashaka kumva mwivuga. Rero reka duhere ku muntu ufite mikrofone atwibwire. Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Habimana Ellen. Yego. Ukaba utuye mu Gihosha. Yego. Sawa, duhere uri ukurikira nawe atubwire. Shalom shalom. Shalom. Nitwa Ninyitungiye Esperance, abantuye mu Gihosha. Urakoze cyane. Hanyuma nanjye ndashimye ku ikaze mwampaye. Iyi ni inshuro ya gatatu ngaruka hano mu rugo iwanyu, ariko mukomeje kunyereka urukundo rwinshi. Ni ukuvuga ngo n'abadukurikirana bararubona, kuko nk'iyo muja kutanyishimira ntimuba muri guseka, ariko igituma mukeye musa neza ni uko hariho urukundo rwa Yesu mu mitima yanyu. Rero twagarutse nshaka ko tuganira. Nagiye nganiriza umuntu umwe ku giti ciwe. Twumvishije témoignage ya Helen, yatubereye nziza cyane kandi yaradufashije. Twagiye twakira amakomantere y'abantu babishima, bavuga ko byabaryoheye. Rero twakira izindi komantere ku bwa Esperance. Vraiment ikiganiro twakoranye cabaye ciza, cyafashije imitima y'abantu. Rero uyu munsi nabahuje kugira ngo dukorere hamwe. Ikiganiro simpamenya umwanya kimara, ariko umwanya wose kimara kiraba ari ikiganiro ciza kandi gifasha imitima ya benshi. Rero twifuza ko mukomeza kudushigikira. Iyo mutwereka urukundo mudushigikira biradufasha cyane, bigatuma twugira umwete wo gukomeza gukora ibiganiro byinshi, kubera ko mutwereka inkunga yanyu yo kudushigikira, mudukurikirana, mutwereka urukundo. Rero murakoze, muze tubane, abari hafi tubane, abari kure tubane, kugira ngo imitima yacu ikomeze ifashwe. Uyu munsi twazanye abakozi b'Imana beza cyane babiri, tubazaniye icarimwe. Dushaka kumenya uko babanye, dushaka kumenya ukwabo. Ntimukuzi ukwabo, ariko uyu munsi nibaze ko muza kubitegera kandi biraza kubafasha cyane. Ubushize twabajije Helene, yatubwiye amateka y'ubuzima bwiwe, intahe yiwe. Turongera tuvugana na Supe, atubwira ubuzima bwiwe, atubwira ukuntu yari umubikira, atubwira ukuntu hariho umuntu yahuye nawe ari mu bitaro aramufasha. Uwo muntu nta wundi ni Helene, twamuzanye. Turashaka rero kumva byimbitse amateka y'ubuzima bwabo. Rero karibu cyane. Mwahuye gute? Mwabonanye gute? Turashaka yuko mwongera kandi kubitwibutsa
Helene natubwire uko yahuye na Supe. Karibu. murakoze cyane. Ego. Esperance twahuye ndi mu bitaro Ego. muri kwa Karede, Ego. ariko ntitwapfuye guhura uko nyene. Twaramurondeye turamusaba aho Ego. yari asanzwe akorera ibikorwa by'Imana. Ego. Nari nkeneye uwumfasha mu bitaro, wumva hafi. Ego. Hama turagenda mu kigo yari arimwo, ngira yarabashingiye intahe. Ego yaratubwiye. Aho yari ari baramusaba muri ico kigo maze baramuduha. Aramfasha. Ego. Araza ambera umuntu mwiza. Ego. Aramfasha. Nanje ndaheze ico gihe ndoroherwa. Ego. Urakoze cyane. Supe nawe turashaka ko atubwira uko yahuye na Helene, nuko yamwakiriye, nuko yamwigisemwo, kuko twumvise ko ari imyaka myinshi mubaranye. Turashaka kumenya mugihura byagenze gute Supe. Nk'uko abivuze twahuye agwaye, nanje nza nk'uje kumufasha. Yego. Tugihura uko yabivuze bandungitse jewe nk'uje kumugwaza. Yego. Nimubona naramukunze. Yego. Naramukunze, nibaza ko Imana yashize urukundo rwayo muri je kugira ngo amukunde. Yego. Kandi kugira bishoboke tumarane iyi myaka yose tumaranye. Yego. Naramukunze, turabana, turagumana igihe kitari gito. Gushika n'ubu. Mumaranye igihe kingana iki? Tumaranye imyaka 15. Imyaka 15. Mani bampera umugisha mwinshi. Mwaravukanye, mwabaye abavandimwe. Ego, burya ubushize waratubwiye ngo mwahuye ukiri umukatolike. Kandi ndibaza yuko Helene yari umukizwa. Byarakugoye, wabyakiriye gute? Byagenze gute? Wabifashe gute? Umaze gusanga iwe ari umukizwa, nawe uri umukatolike. Novuga ko we ku ruhande rwiwe twari tumeraniye neza, ntaco byari bintwaye kuba akijijwe nanje ndi umukatolika. Ego. Kuko ntiyangoye. Ntiyakugoye? Ntiyambereye. Hariho umuntu akizwa mugabo ugasanga aracafite kamere, agumanye za kamere mbi. Ariko we nta kamere mbi nigeze ndamubonako. Ego. Mbere byaranyoroheye gukizwa bivanye n'abandi bakizwa narimenyeye kubona. Ego. Nyifoto ziwe zaranteye gukizwa. Zaranagukuruye zitumukizwa. Ego. Kuko bivanye n'abo narimenyeye, abona umengo ntibakunda umuntu adakijijwe. Ego. Amengo baramwinuvye. Ariko we ambereye icitegererezo, kuko iyo tuza guhura nawe afise imico itameze neza, byari kungora kugira ngo bikunde nanje nkunde gukizwa. Ego. Mu kiganiro gishize uravuga ngo wari ufite ibishusho bya Bikira Mariya n'ibya Yesu. Ni ukuvuga ngo ibyo byose muja kubana warabizanye. Twumvishije ko wavuze ngo wabishiraga ku kabati kari ku gitanda. Ibyamugwa nabi? Sinzi ko byamugwa nabi kubera ntaco yari bwabimbwire ko we. Ego. Twari tubanye uko bihari, tambangamiye kuri byo. Mani muhumugisha. Muduhere mikrofone. Umutima ni kure, iwabo w'umutima ni kure. Wowe ku giti cawe ushobora kutabangamira umuntu, ntubimwereke bigaragara, ariko wenda mu mutima wawe hari cihishe. Mumaze kubana na SP, wabyifashemwo gute? Usanze ari umukatolike, wowe uri umukizwa, byagenda gute?
kubana na SP ntivyambangamiye yego na cane ko ari twebwe twari twagiye kumurondera yego kandi twari twagiye kumurondera tubizi neza ko ari umukatolike yego ndetse ari n'umubikira ntiyari Yego. umukatolike asanzwe urumva yuko nari ndabizi uwo muntu nakiriye nari ndamuzi yego kandi nategerezwa kumurekera ubwisanzure bwiwe yego kuko bwari uburenganzira bwiwe gusenga uko yasenga yego gutunga izo shusho bwari uburenganzira bwiwe nubwo naba mbona yuko ntariho ibyo ntemera yego ariko ntibyatuma ndamubangamira yego icyo nakora gusa narasengera mu mutima nti Imana irafise ukuntu izomumurikishiriza umuco wayo hama ikabigenza neza yego jewe ahanini ico nari ndamukeneye ko kwari uko tubana amahoro bwari ubufasha hama akankorera ico nipfuza ko ankorera yego hama nkabaho ntamubangamiye kandi nawe atambangamiye yego kandi Imana yabanye natwe ntawabangamiye wundi yego nari nkeneye ngo usubire kandi utwibutse utubwire icaguhuje nawe kuko waduhaye témoignage y'uburyo wagwaye icaguhuje nawe niki icampuje nawe nuko nari ngwaye ndi mu bitaro yego nari nkeneye uwumfasha uwungwaza yego kubera ko muri famiye ntawe nari mfise n'abari bahari baba bafatiwe n'ubuzi yego bituma twiyumvira kurondera uwo muntu wo kumfasha nanje ubwanje sinarinzi yuko nzoronka yego uyu wamuhawe n'Imana namuhawe n'Imana yego nukuri wari umugambi w'Imana ubu niho mpora ndavyumvira ko nkiyumvira imyaka tumaranye uko ingana nkayiharura nkasanga n'umugore n'umugabo baba bamaranye imyaka ntihoba habuze akaracamwo hagati yabo ngo bahagane ariko nibaza ko twe nawe kuri sindamuhaye satani ariko vrema mu kirundi bavuga ngo ntazibana zitakubitana amahembe nibaza ko atayo turakubitana niyo hogira agacamwo ico twihutira ca mbere ntitworyama tutagahejeje Imana ishimwe cyane yuko yabahuje niyo yonyine yabikoze kandi mu kiganiro c'ubuheze muheze mikrofone yatubwiye ko yakugwaje akiri umubikira nyuma yahuja kwivuza noneho ugarutse usanga yakivuyemo kandi mwebwe mwamushatse kugira ngo agufashe kubera ko hariho ababikira bafasha abantu ariko wowe usanga yakivuyemo super rero twari dushaka kukubaza wabyumvishije gute kugira uwo mutima wo kongera kandi kumufasha kuko wamufashe ikiri muri cadre y'ikibikira noneho nyuma yaho wavuye mu kibikira ni gute byagenze gute kugira ngo wumve ko kongera gusubirana nawe tukitandukana yego agiye kwivuza hanze twarasezeranye yego kubera ko twavanye nawe namaze kumubarira iciyumviro cyo kuvamo ndamubarira ati genda nzokurindira naramuhaye ati numva atazindi porogaramu nofata ntabona uko uje umeze yego kuko narumva nari nipfuza kubona basi ashoboye yego kuko nkimubona nkabona yari akiri muto ari umwana akiri mutoya mbabazwa nuko nari nsanze ameze adashoboye kwiha ikintu byananje byaseye byari irya mbere mbonye umuntu arwaye nk'uko narasanzwe mbona abarwayi mugabo bagatora mitende bakisohokana
mugabo we uko nasanze bidakunda ko ashobora kwiha ikintu. Yego. Rero numva binteye umubabaro wo mu mutima, ntangura kwibaza iyo aba ari jewe meze uko Yego. mfise n'iyi myaka Yego. byari kugenda gute. Rero ndabigumana mu mutima, agiye nca ndamubarira ati jewe wowe uragiye, kuko yagiye nk'uyu munsi nanje ku mugoroba nca ndasubira muri communauté ngiye gusezera. Yego. Ngiye gusezera mu kimaseri. Yego. Gaca ndamubarira ati niwagaruka nzokurindira, ugarutse ndabe kuza ukize kugira bandanye kugufasha. Rero yagiye dusezeranye ko tuzokongera guhura, gusa twari twibaza ko ari ibintu bizonyaruka, bwa twisanga bifashe igihe kirekire. Yego. Ngabo ndihangana ndamurindira. Impamvu mvuga ko Imana yafashe umutima, sinovuga ngo yarawumpaye umutima wayo w'Imana wose. Yego. Ubwo yarampaye ko gato, ko ndibuka ndamugwaje ndavye ukuntu ameze. Arigeze kugira isengesho nibaza nimba ryari iry'ububebe, sinzi. Naramaze igihe kinini ndiko ndasenga ngira Imana ngo wewe basi akire. Yego. Amako agwaye ikumpe. Wewe ugware nkawe iwakire. Rero iryo sengesho rirakomeye kabisa. Nibaza ko Imana yandavye aravuga ati sinogubiguha ntiwobibasha. Ariko namufashije ndamukunda. Yego. Ndamufasha nishira mu kibanza canje. Yego. Iyo abarije nashoboye kugenda, iyo abarije ntarishoboye, ivyo nabona byose adashoboye biba bimeze gute. Yego. Ndamufashanya uwo mutima gushika n'ubu. Imana iguha umugisha mwinshi, ubuze akantu kankoze ku mutima. Iryo sengesho wasenze ubwira Imana ngo yoba yarakize ngo wowe ugware, ni ukuvuga ngo uhere muri ca kiganiro ca mbere ngukurikiranye ibyo uhavuga none n'ibyo mu kiganiro ca mbere birahuye cane, kuko waravuze ngo ukiri umwana muto wumvaga ufite kwihebera Imana. Ni ukuvuga ngo nta kundi kwihebera Imana kurenza igikorwa wakoze. Vraiment Imana iguheze umugisha. Iguha umugisha kandi izakugeze kure, kandi izakize Helene kugira ngo izakuremere ishimwe. Nzi ko uri mu bantu bazafatikanya n'abandi benshi gushima iby'Imana izakorera Helene, kandi nanje ndimo. Rero turagushimiye cyane, warakoze. Subiza Helene microphone. Hari akantu Esperance yavuze mu kiganiro gishitse, ndavuga ngo nzakakubaza. Yavuze ko hari umunsi haje abantu gusenga hakiriho bya bishusho, noneho ngo aje impaka n'aba bantu baje gusenga. Ba bantu baramubwira ngo ntidusenga bino bintu biri hano, nawe arababwira ati ntimunkurireho ibintu byanje, biba ibintu byo guharira. Noneho nari navuze ngo ningaruka nzakubaza ako kantu, umbwire ukuntu muri ico gihe wabyifashemwo gute. Ico gihe naramubona nyene ariko aranka kubikura. nkumva hamwe no mubwira ntiwumvire ubikure. Ego. Ariko kubera nari nzi ko mpava mvuga hama tugacanamwo ndirinda ico ndabivuzeko. Ego. Hama wenyene arababwira ati nimba hari ikintu vyoba bimubujije nabivuge, abivugisha akanwa kiwe. Nimba hari ico bipfa bimutwaye nabivuge, kandi abivugisha akanwa kiwe. Ntaco yavuze. Narahoze, ntaco navuze, ntiyamenye yuko ivyo bintu vyiwe ndabikunda canke nabikunda. Narahoze
ariko mu nyuma arabikura ariko abikura ababaye cyane ego aho hose ntiyarazi ngo mpengamiye aha canke hariya gusa wari wamunyegeje aho narumva neza uhengamiye narumva ko ari inzira ishobora kuba inzira imwe yo gutabarwa kwiwe amen ariko noneho amaze no kubikura bamaze no kunsengera bica biba bibi cyane kuri we ego aca yahengeye bararenganye wamusi sinzobera yahengeye bararenganye aca aranjana arantwara neza anjana ahantu muri farumasi twari dufise baruza ahantu twaba anshiraho ashitseho araca arasubira mu nzu nkibaza ngo zari zakome mwari mwakoze ku gishusho ca Mariya aranjana aca arasubira indani nkibaza nti agiye gutora akantu muri chambre hamagaruke duterame twicare muri baruza twese kuko niko twari dusanzwe niko byari bisanzwe bigenda turamutse duterama twaba twicaranye ngaho tutera inkuru canke ari mu tundi dukorwa ego nkinkahicara jenyine ariko sinahicara umwanya munini tutari kumwe uwo munsi rero acaragenda aritonda ararira apana bukebu mwagoye Imana ibishusho vyiwe ryari rya mbere ndamubona arira yari rya mbere numvise ijwi ryiwe ariko ararira ngahe muduhere mikrofone kwanza Esperance dushaka kumenya icakurijije kabisa waravuze ati aba bantu bakoze ku gishusho ca Bikira Mariya barandijije ngahe bagutubwira uko vyagenze wumvishije gute kugira ngo urire jewe mu bisanzwe sinoshobora kuvuga icandijije ego kimwe gusa narabona ari abantu baje kuduteranya nabo ego kuko niyumvira igihe twari tumaranye ego haguma basi nkiyumvira igihe cyose tumaze mwe mwari ko mwitwa ngo muranakijijwe ko mutahabaye numva ngo uwo mubabaro abantu baje gutuma ducanamwo atabona igeze mbona ariko ukamubona ngo baje kubera ko bakoze kuri bya bishusho bagiye kubacanamo numva ngo umubabaro mwinshi mugabo nibaza ko ryari rya jambo nahora mbwirwa ko nzokizwa ego ryari ko rirashika kuko ryazaje ija kuzura uko narize kurira kutagira akarimbi kutagira umupaka kabisa nari ifise umubabaro nanje ubu nyene ntumva ukuntu nosigura utazi aho wavuye oya ngira none se ko wambwiye ngo mu kiganiro gishize ngo wowe wenyine ni wowe wabitaye nyuma yo kubita ntiwarizeho oya narize ntarabita ariko bita uyisiga iyo wabitaye ntibyakurishije oya kubera nari namaze kumva ijwi ririko riransigurira impamvu y'irya shusho impamvu y'urya musaraba ego urumva ko Mwuka Wera nubwo ntarinzi ko ari we ariko arakora ego ari yamaze korosha ibintu muri jewe ego Imana ishimwe cyane urugendo rwanyu numva ari rurerure cyane rw'ibishushanyo no kubita no kubiheba ni ukuri turashima Imana ku bwanyu imyaka 15 mumaranye ntabwo ari ibya bose ntabwo bose bo kwihanganira iyo myaka ariko turashima cyane yuko Imana yabikoze mukaba n'uyu munsi mukiri kumwe ntawabivuyemo nari nshaka kubaza Esperance nta mbogamizi wagize umaze kuva mu kimasera waje wiwe nta majwi wumvishije akubwira ngo ibi ni ibiki nagiyemo nta munsi n'umwe wigeze unatekera ngo uvuge ngo ndagiye ati ibi bintu nagiyemo ntibibaho
intambamyi narazigize maze gukizwa. Uriya mugenzi wanje navuze mu kiganiro c'ubushize, amaze kumenya ko nakijijwe yarabivuze muhira. Ego. Wa wundi wasigaye ari umubikira. Aravuga byinshi ko nakijijwe. Mugabo imbere yuko nkivayo mu kibikira, naricaye ndiyumvira ndavuga ati nkiva muhira sezera umuvyeyi wanje. Ego. Aramubwiye iyo ndoye arandungika. Mugabo kugeza ubu sindi aho yarazi kondi. Ego, urumva iwe yarakurungitse mu kimasera, yumva wagiye ahandi. Ndavuga ati rero birakwiye ko ndamubwira ibindi ndimwo ntagire ngo ndiko ndayerera. Ego. Ca ndamutelefona ndamubwira uko bimeze, kuko nawe ubwiwe ntiyaranezerewe cane. Kuko narigeze kuduga ngiye muri vakansi, bambona naronze meze nabi cane. Barashaka no kumbuza kugaruka ariko barahora. Rero byaroroshe bamaze kumva naravuyeyo, baravuze bati Imana ishimwe. Ndababarira ibindi ndiko ndakora, baravuga ati none hari ukwihebera Imana kurusha ivyo uriko urakora. Ego. Bashimye Imana kubera ko wavuye mu kimasera. Ego. Arambarira ati komeza ukora ivyo. Ego. N'ubundi no gukorera Imana byose nico kimwe. Ego. Gusa nyuma rimwe nyene iyo iki kigeragezo kibaye kirekire, haba wowe nyene ikigeragezo, hari igihe ubona umengo hakaza amajwi. Ego. Ukamenga uriko urazazanirwa. Rero n'ababa bagukikuje, famiye canke iki, haragera igihe nabo bagaterwa. Ego, bagaterwa na Satani. Bagaterwa kugira ngo bakugerageze. Ego. Narazigize kandi hari haciye igihe kinini cane. Mugabo nabonye Imana yarangwaniriye. Ego. Yarangwaniriye, hari intambara Imana itugwanirira cane zitaranadushikira. Yego. Rero novuga ko yangwaniriye, zari zihagurutse zitanturutseko. Jewe ubwanje sinigeze ncika intege. Ego. Nta vyumviro vyo kubivamwo ndigera ngira. Ego. Uretse izo zindi zari zihagurutse zitavuye kuri jewe. Ego. Zarahaguruka ukabigendeshamwo inama se Helena, cangwa za kuhereramo mu mutima? Twarabiganira, barabimubarira, hama tugafatikanya gusenga. Ego. Kuko nta ntambara yanje ihari, nawe nta ntambara yiwe ihari. Iyo tugize ikitugora twese tugishira hamwe tugasenga Imana. Ego. Ikadusubiza. Ego. Urakoze cane. Hanyuma Helena, urugendo rwo kubona Supe, rwo kubana nawe, byakomereye gute? Twumvishe ko ari iminsi myinshi mubanye. Nta mbogamizi zahabaye ngo nawe ugeraho uvuga ati uyu muntu twotandukana? Karibu tubwire ko byagenze. Murakoze cyane. Ego. Ayo rugendo rwo kubana na Supe, ku ruhande rwanje nta ntambamye zahabaye, kuko ku ruhande rwanje ahubwo novuga ko yari amashimwe, ahubwo izije zimuhiga nanje zaba ziriko zirampiga, kuko urumva ko icaba kije kugira ngo kimunkura impande, kimwigize kure yanje, kibatandukanye. Ico nico caba umva kiriko kirarondera jewe. Ego. Wabonaga intambara ziwe ari izawe ahubwo? Intambara ziwe zaba izanje. Ego. Kandi n'ubu burya intambara ziwe ziba ari izanje. Ego. Ni nk'uko nawe intambara zanje ari iziwe. By'ukuri ntiyoryama ngo asinzira azi ko hariho atake. Ego. Iri kuri jewe. Ego.
nico canadutunze cane yego nuko ari umutwaro canke ikindi kintu cose kije gihiga umwe uwundi yumva ko nawe kimushikiye yego ubanje kureka n'intambara basi no mu mitwaro yo muri rusangi isanzwe ahanini ni gake no kuyikorerana umutwaro yego bawuzi abazi buri kintu cyose uko kimeze hama tugaheza tugafatana amaboko tukawusengera hamwe kandi twama tubona Imana. Oya byiza cyane no kuvuga ngo Imana yazanye esperance mu buzima bwawe kugira ngo agufashe cyane kandi naguciriyemo ego novuga nti Imana yaramukoresheje ego imugira nka Nikodemo mu kumfasha kwikorera umusaraba ego uwo musaraba nari mfise ahanini ego amprise yo kumfasha kubw'umubiri ariko n'umutima nawe yaramfashije cyane kuko twafatanya gusenga canke akanasenga agafata iminsi we agasenga je wanashaka tutari ntandiko nanje dufata nk'iminsi ya je nakayifata ariko arasenga kandi nanje ansengera rero nukuvuga ngo muri uru rugendo rw'imyaka yose ntitwari kurubasha twenyene ntihari kubura iki byari kwitamwo ariko Imana yagiye ibana natwe iba mu ruhande rwacu iduha iyo uwo burya ngo niyitanga umutima wo gukunda no gukora ibiyihimbara cyane uwo mutima wo gukunda no gukora rero wabaye muri we hama nanje nyene ifise uko yanteguye ubundi Imana nasanze ari umukozi w'umuhanga cyane yego dushaka ko tubwira Esperance amaze gukizwa wabyifashemo gute wanezerewe gute amaze gukizwa nukuri nagize umunezero utagira uko ungana yego kuko burya nanje nari mbyaye yego naho ntamutumbera ngo ndamubwire ngo Esperance ngo kizu yego ariko nari ukuntu ndabikora ariko nkabikora mu ibanga rimwe na rimwe ndanavuze nkaza ndaburya ijambo ry'Imana n'imbuto itabora urashobora kubwira ijambo ry'Imana umuntu no munsi uzi ko n'umuntu ashobora kureba ingeso zawe agakizwa yego utarinze uvuga menshi utarinze umubwiriza ariko yareba ingeso zawe zikamutera guhinduka yego ikintu Esperance namukundira nuko nico gihe akiri umukatolike gituma nta nico byari bintwaye nuko twafatikanya imitwaro nkiri mu bitaro akiri umubikira nanje nkiri mu bitaro yego mwarafatikanya twari dufise udukwe muri Rwakarede nka dutatu yego utwo dukwe sinzi ko twibuka twari dufise ibirindiro bitatu tuja gusengera yego nubu naho noba nkumirije nogenda nkavuga hahandi twari dufise ahantu hatatu rero aho hose imenga imisi yose 20h twaba duhise tukagaruka 21h muri mu bitaro twagaruka indani mu bitaro hajya ku gitanda turyama 21h rero ndibuka yuko buri gihe iyo saha twaba tuyizinanyeho twese hama tugaheza igeze nabo twari kumwe mu bitaro kuko kenshi wasanga twaramaze kumenyerana nabo turwaranye banarinda hamaze igihe kinini ntibamenye iyo twaciye bo babona tugenda ntibamenya n'ibyo tugiyemo bivuga ngo ryari banga ryacu ariko twe twatuzi ico tugiye kubwira Imana tukabikora turi kumwe yarakira umukatolika ariko ntiyambangamira twarasenga uko umwe wese abyumva jewe navuga nti provike Imana turiko turabarira itwumva kandi iyo Mana inzira zose ucamwo ariko uronderayo urayibona urakoze cyane Esperance urugendo rwawe na Helena muvuye mu bitaro muje muhiri wabo ahantu utamenyereye si iwanyu byarakoroheye yego byaranyoroheye yego kubera
twavuye mu bitaro tugiye mu nzu yo gupanga. Yego. Twabanye nawe na musaza wiwe, numva ntibyari bimbangamiye. Yego. Twagumanye uko twari tumeze. Yego. Ko n'uwo musaza wiwe mu bitaro twari tumenye yari waturaba. Yego. Niwe yadufasha buri kintu cyose. Yego. Yego. Urumva ntacakugoye. Oya. Oya ni byiza cyane. Hanyuma mwahuye mukuze, buriya hari imico famiye zigiye zigira, ntawabangamiye uwundi ku muco wiwe. Ntaco Helene yakubangamiye kikugora ku muco wiwe wabonye wamusanganye? Oje mu bisanzwe ndashimira Imana kubwiwe ko kuva duhuye nawe nta kosa nta defu. Yego. Naho tuba turi babiri mpora ndabimubwira. Ndashimira Imana kubwiwe. Imana yampoje nawe inzi kandi nawe imuzi. Yego. cyo kuvuga ngo twabanye n'umuntu ngo hari ikintu akora, hari ukuntu afata, hariho ingeso zimwe nta n'umunsi zikugoye, nta n'umunsi imyaka yose tubanye nta kirahaba. nta na kimwe. Imana ishimwe cyane. Helene we mu ruhande rwiwe nta kageso wabonanye supe kagukoroga mu mutwe ngo uvuge ngo uyu muntu vema tiduhuje? Kabisa oya. Ntako nabonye. Ibyari kuza kumbangamira. Ikintu cya mbere cyari kumbangamira ari gukora kikambangamira. Kwari uko mvuga kumva pe. Ego. Kwari uko ndamubwira ko tuja gusenga akifatira izindi nzira. So nabyo ntibyigeze bihaba. Ego. Hama yabaye umuntu anyumvira. Ego. Yabaye umuntu tuja inama. Ego. Ari ikintu dukeneye gukora tukaja inama. Ari ikintu ndamutumye akangamburukira. Mba ntacyo nari mfite na kimwe, kandi gushika ubu nta kihari. Iyo bishitse tugasa nkaho hari ikintu tutahurijeko. Yego. Nico shobora gutwara amasaha arenga 3. Ego. Tutarakivugana. Muhita mugitunganya kigatungana. muri abana b'Imana kabisa. Kuko n'ubundi kubibika umutima byari guca bidusambura ku kanya nyene. Yego. Kurya iyo wabitse ikintu wogitambukana kabiri kitaragaruka ngo kigira ingaruka kuri wewe nyene. Nibyo kabisa. Ni ukuvuga ngo ni Imana yabikoze kugira ngo ibahuze. Imana yabikoze kuko nk'iyo bitari Imana mwiza. Yego. Kuko ndibuka ko higeze gucaho harigeze guca ubundi. Yego. Barigeze kumpindurira baguheza uwundi atariwe. Ca gihe yavuze ngo yari yagiye muri vacances. Yego. Muri iyo vacances sije nabonye irahetse. N'ubundi ntiyarambangamiye, ariko narumva neza ko uwo numva ari uyu. Ari we gusa. Kuko harya umuntu ni mpwemu. Yego. Ni ukuvuga ngo uyu naramwumva usumba uriya wundi. Hari umwigisha uheruka kwigisha haravuga ngo umuntu si uyu mubiri tubona. Umuntu ni mpwemu imurimo. Mpwemu y'ubugingo imurimo. Ni ukuvuga ngo iyo mpwemu zakururanye mukiyumvanamwo ni kwa kundi tuvuga ngo abantu barahuje. Ni ukuvuga ngo ni Imana yonyine yafashe supe iramuzana iramuguha. Kuko urumva ko mu bwana bwiwe yumvaga afite umutwaro wo gukorera Imana. Imana iramureba, irongera irakureba nawe iyo uri wahuye n'ikibazo, iravuga ngo aba bantu nobahuza bofatikanya bakaba umwe.
birenze uko yari kuguheza undi muntu udafite umutwaro. Umva ko supe ugera hasenga akavuga ngo yoba nari ngwaye nawe ngo abe muzima. Ni ukuvuga ngo umutwaro wawe waramuremereye cyane, yumva yo kuruhurira. Ibyo ni Imana ibikora, si ku bwa supe wenyine, ni ubuntu yagiriwe. Kugira uwo mutima ni ubuntu yagiriwe. Ikintu kimwe supe yakora kikambangamira kandi n'ubu agikora kikambangamira. Yego. Ni kimwe. Yego. Nuko hari igihe tugiye kuryama nshaka kumutera inkuru. Yego. Wowe ugashaka kumutera inkuru. Iwe nawe agakenera kuryama. Nkazo nsanga ari karagona. Ico kintu twamye tugira. Supe nawe dushaka n'ubu turashaka. kandi ico nico kimbanga carambangamiye kuva kera. Supe niyumve. Ndamubare. Ahinduke kuri ico kintu. Supe nawe turashaka kukumva. Kandi nari naramubwiye yuko iki kintu nzokibwira n'abantu bakakimenya. None rero urakivuze, akwiye guhinduka. Ahinduke kabisa. Supe, ngawe fata mikrofone utubwire kuri ico kintu. Ico kintu nico. None urabivuga. Ngiragira itiro rike. Twahuje ibintu byose tunyuranye imyanya yo gusinzira. Ico nico gusa mutandukaniyeho. Hari igihe ndamwitegereza ariko aratera inkuru nkamuraba mu maso nawe ntatiragira. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ico kintu muzogishobore Supe, ni uko uzoza uryama ku murango. Naho yoryama ku murango. Noneho nijoro ukareba ko ugeze ya masaha agatera inkuru akaziheza. Nararimwe yemera ko ndateheza nararimwe. Ngahe Supe nawe natubwire ico byamubangamiye ico kintu. Ikintu jewe mbangamirwa no kubungana utaragira itiro tugiye kuryama. Akumenga rose umwanya urumva inkuru zose atanteye hakiri kare. Azizana mwijoro. Akaca azinjira hageze kuturyama. Sinzi ukuntu bizokunda kugira. Ngahe nawe gira ico umubwiye ahindure gute. Agabanya inkuru. Gusa nawe hageze kwikangura kare. Kumubyura. Kuzana amazi. Ni ukuvuga ngo umwe agoye uwundi kudategera inkuru ziwe bagiye kuryama. N'uwundi nawe aragoranye mu kuzuka barinda kuzutsa. Urwo rubanza nk'abantu mwe urwo rubanza muruducire mudutegere nimara mutubwire uko byogenda. Mutubwire namwe uko muzumva bokemura kino kibazo. Ego murakoze cyane. Supe nawe turashaka kumenya akantu koba karamubangamiye nawe kuri Helene katarako ngako yaravuze, kuko uravuze ngo arakubangamira mu gihe akubyutsa uha wisinzirira ngo mutere inkuru. Nta kandi kantu gahari ushobora kuvuga ngo akangaka nawe reka nkavuge kankabwira abantu kuko kano nawe akangoye. Akantu nako ko kubyuka. N'ubu ndashobora kuryama itiro basi nkavuga mbyuke gusenga. Ego. Urumva sinziriye. Ibikunda ko sengira iruhande yiwe. Ego. Rero urumva ukuntu tunyuranye yo yoshobora guterama. Yoterama. Kagira igiterama agashika. Ariko ntiyobyuka mu gicuku ngo asenge. Ntiyobyuka. Nako tubangamiranye kandi ako nako sinibaza ako utwo tuntu muvuze
nje ndatwitegereje ndatwumvishije cyane mbona gusa n'urukundo keretse ico twobakuramwo ari ugukundana nabundi no muri commentaire turaza kumva abantu ico bazatubwira ariko nje ko ndabona ari urukundo rusa gusa ruhari kuko umwe abakeneye ngo atere inkuru wundi avuga amakuru menshi ariko uwundi agasinzira hanyuma n'undi nawe agakenera ngo abyutse uwabo nimba ari za nkuruga bazitangiye ariko nawe akanga kubyuka ni ukuvuga ngo abantu muze kutubwira namwe uko muzumva uko twobafasha guca urwo rubanza kuko njewe ko ndumva gusa ari urubanza rw'urukundo bafitanye nta kindi ni ukuri ndaryohewe cyane kuri iki kiganiro dukoranye kimeze neza cyane kimeze neza nari nkeneye ngo Helen afate mikrofone atubwirira abantu bari guca mu bibazo by'indwara mu bibazo by'ubumuga abaremesha agira ico yobabwira karibu murakoze cyane hari ijambo riri mu mutima wanje yego rikunda kugaruka kenshi riri mu Bikorinto menga riri mu Bikorinto ba mbere 10 murongo wa 13 no usoma Abikorinto ba mbere 10 murongo wa 13 havuga ngo nta cabagerageje kitari ico umuntu yoshobora kwihanganira ariko Imana niyo kwizigirwa ntizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ivyo mushobora ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira amen 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 urumva nico canzo Imana ibiciye ibiciye icanzo kigushoboza ukuntu ushobora kucihanganira ivyo nagenda bibona kenshi ni by'ukuri burya umuntu wese ageragezwa n'ikintu Imana yamuhaye inkomezi zimushoboza gutwara ico kigerageza abantu bageragezwa n'ibintu byinshi hariho ugeragejwe nuko atararonka ikibondo ariko Imana aho nyene imuha inkomezi zo gushobora gutwara ico kigerageza urya nawe atageragejwe n'ico yarose uruvyaro usanga afise ikindi peut-être icari kumuha ico cyo kubura ikibondo akabura uruvyaro hari igihe bitari kumushobokerako acihanganira hari ugeragejwe n'ubugwayi kandi ubugwayi nabwo ni buri kwinshi buri buryo bwinshi burya nshobora kuba nashoboye kwihanganira iki ariko hariho ikindi ntari gushobora kwihanganira rero umuntu wese mu byo ariko aracamwo mu kibazo ariko arahura naco novuga nti wihangane uvyereke Imana kandi hamwe n'Imana rukundo idufise ko ivyiyumviro vyiza vy'amahoro izogenda iyo idaciye igikemura ngo ca kibazo kirangire kuko ishoboye no kubikemura bikarangira burundu ariko iyo kibaye kikikuriko kugira ngo Imana ntishobora kukureka iguha n'ukuntu ushobora kugitwara nka jewe ndiko ndanaliza nka Esperance hano turi kumwe ahanini mbona yuko Imana yamundungikiye ni kakanzu wavuze Imana yaguciriye akanzu ikibazo ntigikemutse ikibazo nabise ntigikemutse ariko impaye akanzu kugira mbone ingene nshobora kugira iki kucihanganira
ndabizi neza ko hariho n'abagwara bakabura uwubagwaza. Ubu n'ubuntu vraiment nagiriwe kandi ndabushimira Imana cane, nayahira ivyumve ko ndayishimiye kandi irabizi. Ego. Ariko na wa wundi adafise uwumuba hafi, adafise uwumufasha, muri kwa kwihangana no mu kuvyereka Imana, ntibura kanzimucira cane. Nukuri ntibura kanzimucira kuko Imana yacu ntiyigera ibura uko ibigenza. Nubwo twebwe wowe ubona uti ndaburaniwe ndabuze uko ndabigenza, Imana ntiyigera ibura uko ibigenza. Rero novuga ngo umuntu wese ari mu kibazo ahari acereka Imana, hama mu kurindira ko gikemuka yihangane kandi akomeze kwizigira Imana. Ivyizigiro vyiwe bikomeze bigume ku Mana. Hari irindi jambo riri muri Zaburi 20 umurongo w'indwi, naryo riravuga ngo bamwe bizigira imikogote, ko abandi bizigira amafarasi, ariko twaho tuzokwizigira ngo izina ry'Uhoraho Imana yacu. Ndavyibuka neza ngifatwa, buri munsi nabwira Imana, Mana bigende gute ko vyanse ko ntambuka kandi urashoboye kumpagurutsa, none urabona hagiye gukurikira iki? Kumbe yo yarizi bigiye gukurikira. Araba hirya no hino nkavuga none Mana je sifise n'uwo ngwaza, ubona ibino bintu ndabimaze mu gihe kirekire vyogenda gute? Ariko Imana ndayishimira ko ari umwizigirwa. N'umwizigirwa akomeye, n'umwizigirwa atabura uko abigenza. Muri uko guteba mu kigeragezo, muri uko guteba mu bugwayi, Imana nabonye itigera ibura uko ibigenza. Kandi yitaragikemura ibifise utundi dukaruma iguma iraguha hirya no hino. Rero umuntu wese ahari akomerere ku Mana, cane cane yizigira Imana, kuko niyo nabonye itigera ibura uko ibigenza. Ari wewe wizigiye inkomezi zawe, wo kwiheba ukumva by'ukuri ko ubwawe burangiye ukipfuza no kwiyahura. Ariko wizigiye Imana yamigenda ikukandakanda buke buke, ikakucisha ikakurenganya, kuko yoyo hanini hari n'igihe ari ivyikorera wewe atari wewe uvyikoreye n'inkomezi zawe, ko ari wewe uvyikoreye ntiwobishobora. Urakoze cane. No kuvuga ngo abantu bagende biringira Imana, bigeragezo byose bari guhura nabyo Imana irabizi kandi ifite umuryango wo kubisohokamwo. Kandi uvuze akantu keza, uravuze ngo Imana iyo ikucishije mu kigeragezo izigenda gucira kanzu. Kandi yaragaciye vraiment kagaragara, turamubona Supe yakubaye hafi. Imana yo mu ijuru imuduhera umugisha, kandi imwagure kabisa aho yifuza kugera, Imana izahamugeze. Hanyuma mu ruhande rwa Supe turashaka kuduha uhanura abantu bari kubana n'abantu bameze gutya, barangiza bakabafata nabi. Turashaka ko ugira ico uvuga kuri ico kintu, kuko wewe tubonye ko wagaragaje neza. Iyo neza yawe kuyisangiza abandi, babwira uko babikora, babwira uko bafata abantu. Ikindi utera intege ba bantu bari gufasha abantu. Karibu. Murakoze. Ico no barira abantu, yaba n'utariko arafasha umuntu aka kanya, yashobora kuba azomufasha ikindi gihe. Jewe nanje sinarinzi biko bizoba. Ntiwari uzi ko bizokubako? Oya. Navyisanzemwo. Uko maze kubyisangamwo mpabwa kubikunda. Uko sinovuga ngo nije navyikundishije. Ikintu cose atari Imana ntiwogishobora. Rero kuba ariko barafasha abantu, bafise uwo mutima wo gufasha abantu, bakore neza. Ata kintu na kimwe c'inyungu yabo bashize imbere. Bakorera Imana. Uretse no gufasha abantu, umuntu wese afise gukorera Imana, akore ata nyungu yiwe ashize imbere. Kuko iyo ukoreye abantu
ntiwitege inyungu ku Mana yego kuko umuntu witege ku bantu witege ku bantu gusa witege ko niwakora uhanze amaso uri kurakorera azoguha kandi uzonezerwa ariko Imana ntaco izaguha ariko Imana ntaco izoguha hariho aka kantu narigeze kukavuga ahandi hantu ndavuga ku bantu ariko binjira mu mirimo mu bikorwa by'Imana yego mugabo bakabanza kubona ibyo bahabwa ako kanya bakareba inyungu gusa bagashira inyungu imbere zikaba arizo zibazana kuri ico gikorwa yego ubundi ikintu cyose kigize umuntu ni ingabire yego jewe gukomera n'ingabire yego kuba ashoboye kuvuga n'ingabire kuba ashoboye kubona n'ingabire yego rero sinoca mpura n'ubutabona hama ngo jewe amaso yanje akanura yego ngo yagurishe ndayadandarishe kutabona ko umwe atabona yego Yesu yaravuze ngo mutange atakiguzi musavye yego kuko mwabiherewe ubuntu namwe mutange atakiguzi musavye yego ni ukuvuga ngo umuntu ufite amaso hariho utayafite amenye ko yabiherewe ubuntu nta mbaraga ziwe yakoresheje ufite amaguru wundi atayafite amenye ko n'ubuntu nimba hari n'ico yofasha agifashe atirebyeho ngo avuge ngo kubera ko njyewe ngo meze gutya ngo ndaca ifaranga ahubwo amenye yuko yagiriwe ubuntu n'Imana kuba ameze uko ameze abifashemwo abandi atabyirebamwo ahubwo areba Imana yabimuhaye atabigize urudandazwa yego kuko ntaho twaguze kubona yego nta muntu nta kintu wokora kugira ngo utambuke umwaka wose bitarakunda ko wicara jewe kugira uyu bimpa imbaraga zo kumufasha yego naravuze ko namusanze ari muto nanje narimo kico gihe bwantangura kwibaza umuntu w'umujene nk'uku hagezeho atagishobora kwijana hajya koga yego numva nanje gukomera kwanje nico kiguzi fise nomuha kugira ntabeho yikije umutima kuko naratembera mu mashambre nkasanga nk'umuntu aryamye mu gitanda adafise umuntu amufasha kuvyutsa ugasanga ibintu byose yabikoza nkumva ngize umubabaro yumvira ukungene umuntu yahora agenda ashobora kuryama mu bucafu kandi atabishaka atanezerewe nawe yifuza kubivamwo mugabo bikanga nkumva rero jewe kuba nkomeye nico kiguzi notanga kutagishoboye rero numva nobarira abantu bareke umutima wo gukunda ibintu rwose inyungu ariko babanze biyumvire iki mfise noba narakinirihiye narakiguze kugira ngo ngihabwe narakiguze naranacigi hari na diplome yacu fise hama rero umuntu aheza akore ataravye ikintu azohabwa arebye urukundo rw'Imana rwatumye amera uko ameze yego nimba uzi no kuririmba ririmba utabanje kuvuga ngo mutangiriye iki nanje singira iki yego buri kintu cyose umuntu afise abone ko yagihawe nk'ingabire kandi akwiye kugitangira ubuntu yego murakoze ikindi novuga ku bantu badukijijwe yego tugerageze kwerera imbuto abadakijijwe cyane kuko naramubariye hariho abandi bantu bakijijwe nabonye naramubariye tiyaba abantu tuza guhura je ntarakizwa byari kungora kugira ngo ivyo kuko nta mbuto z'agakiza nigeze ndababona rero irindi jambo nobarira abantu bakijijwe bareke gufata abatarakizwa nk'abo kwinuba yego
ahubwo babiyegereza bababe hafi babereke ingeso nziza babereke urukundo. Iyo bya bishusho byanje anyinuba wari kubikomeza akabona ndi uwo kwegera kure byari kungora kwegera Imana yiwe, kuko wavuga ati uyu muntu Imana yiwe imeze gute, ko ameze gutya Imana yiwe imeze gute. Rero inyifato yiwe yaratumye gukizwa ntabijyanamwo amakenga, kuko yari yaranyamiye imbuto z'urukundo no kunyihanganira. Yego. Urakoze cyane, Imana ikuduhera umugisha. Ubwiye abantu ati bagende ibyo bahariwe ku buntu, ibyo Imana yabahaye ku buntu, bumve yuko bobifasha mw'abandi ku buntu. Kuko wavuze ngo nta ugura ukuguru, nta n'uwagufatiye diplome ngo aba akigufite none, ntawe ufite amaso kubera ko yayigiye akayafatira diplome, ahubwo ikintu cyose kiri ku muntu, uko umuntu ateye, uko umuntu akomeye, ni ubuntu bw'Imana. Urakoze cyane, Imana ikuduhera umugisha. Helene, turashaka yuko usezera abakunzi bacu ukagira icyo babwiye. Karibu. Imana ihezagire Esperance twabanye hano muri iki kiganiro, kandi muhe umugisha ku kuntu yitavye umuhamagaro cyane. Erega burya ubu n'umuhamagaro, ni umuhamagaro wiwe utegereye ikiganiro ciwe ca mbere. Uyu ari gukorera mu muhamagaro wiwe. Umuhamagaro n'ukuri. Yego. Ndavyibuka ko musi aza muhira. Yego. Baramubajije, musaza wanje yaramubajije ati none ga Esperance bizohora bigenda gute vy'agahembo kawe? Yego. Aravuga ati jewe nje gukorera Imana. Wow. Ati jewe nje gukorera Imana, ibisigaye Imana izomenya ukuntu bigenze. Yego. Ndizera ko taricuza. Yahisemo neza. Imana ishimwe kabisa. Yahisemo neza. Yego. Imana ibimuhera umugisha kandi n'ubu witege. Kuko ntiwakoreye umuntu, wakoreye Imana ihemba neza cyane, kandi n'ubu ibihembo biracyari imbere cyane. Ukomeze. Ejo cyangwa hirya y'ejo ntawomenya iby'Imana ibitse imbere cyane, ariko birahari kabisa. Imana n'umwizigirwa. Yego. Nikoze isoni. Yego. Uwayikoreye ntiyigera akorwa n'isoni. Yego. Hama mu gusezera abakunzi bacu bariko baradukurikirana aho bari hose, novuga nti mu byo bagerageje kumviriza muri iki kiganiro, ndizera ko batazobura ico batoramwo ciwabo bazogitoramwo. Kandi Imana izikomeze ibagurira imbibe nabo. Bagurirwa imbibe mu kuyikorera, bagurirwa imbibe mu kuyubaha, bagurirwa imbibe mu kwitaho n'abandi bafise ibibazo bitandukanye, kuko by'ukuri Imana ikidushaka ko no gukora neza, kuko nitwakora neza tuzokwemerwa. Ntuzeye igihe Abeli yatanga ishikanwa ryiza kuruta irya Kayini. Kayini ariko arapfuhagira inzigo kubera Abeli akoze neza, atanze n'ishikanwa ryiza rikakirwa imbere y'Imana. Imana yaramubajije ati mbega we niwakora neza ntuzokwemerwa? None umuntu uwo ari we wese burya yokora neza yoreka kwemerwa imbere y'Imana? Rero n'ukuri ico duhamagarirwa, twaremewe gukora imirimo myiza muri Kristo. Rero n'ukuri nk'umuntu akijijwe wewe nico yaremewe, nitegeko atariko aragikora azoba ariko aranyagwa n'umwansi. Naho Satani agerageza kudusamaza, ariko twame twibuka tuti burya twaremewe gukora imirimo myiza muri Kristo. Niyo yonyene twaremewe. Rero aho umwe wese ahari, Imana imumpera umugisha, hama mu muhamagaro wiwe arabuko ariko arawukora. Yesu abampera umugisha mwese bariko baradukurikirana. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nkabona ko mbivuga, mwambereye abana beza, muri abakozi b'Imana nemera, kandi nizeye ko ibi biganiro bizagira kure kandi bigafasha imitima y'abera, n'abatarakizwa bagakizwa ku bw'ijambo ry'Imana mwavugiyemo.
rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mwakoze kunyakira kumpa uyu mwanya Imana ibiteho murakoze cyane amen